Hello everyone, ndabaramukije mwese bivanye naho muherereye. Hama uyu munsi murabona narimaze igihe ntaza kwereka udutrike. Hama uyu munsi nkaba nari nifuje ko twosangira agatrike kuri uyu munsi. Ndashaka ndabereka akantu k'ubwenge kandi k'ingenzi kazogufasha mu gihe uzoba wagiye ahantu ukagenda ukazimira ukaja ahantu bikagusaba yuko ahantu abo atahuzi uzokwifashisha telefone. Rero iyo ugiye ahantu rero utazi urashobora gukoresha telefone yawe igashobora gufasha telefone yawe ikahakujana aho hantu. Nkuko bisanzwe nta kindi kintu uzagusabwa atari gukenera iyi application yitwa Google Map. Tuyiroshereshe no ruguru utayifise muri telefone agenda ukayirondera ukayitereshaje ukayishiramwo ukaza ashiramwo i Google Map. Maze kuyifise muri phone yawe imizo gufasha iyo ugiye ahantu udashobora kuzimira guys. Inizo gufasha iyo ugiye ahantu udashobora kuzimira. Iyi rero ukuntu bayikoresha rero maze kuyishira muri telefone yawe icyo ukora uraza ukayinjiramwo. Maze kuyinjiramwo urabona aho ushikira. Rero umaze gushika ngaha nk'ubu je dufate yuko ahantu ngomba kuja ku bitaro. Ngomba kuja ku bitaro binyegereye bitoyi. Rero kumva yuko ngomba kuja ahantu ku bitaro mugabo aho ndi sinzi ngo nyabitaro ngo bitumbereye aha canke ngo biri maje hanana. Rero ncanza nkavuga ati nkandika ngaha ruguru aha baronderera caza nkandika aho hantu ushaka kuja. Gusa urumva aho hantu buzi ukuntu hitwa. Reka nandikeho shaka kugira ngomba kuja ku bitaro. Kashiremwo okay je amakuru ngomba kuja kuri centre de santé do Makeboko. Reka naravyandikeyo ngomba kujayo gusa ntaho nzi. Ndibaza guys murabona yuko namaze kubishiramwo. Hama ije kubishiramwo uje kubishiramwo tuza ngaha kashorosherisha. Kiteri kwereka aho hantu ahariho. Rero jewe ko mba ngomba kujayo ndibaza murabona ko aranyereka yo hanyene nahanyene ko baranyereka kuri iyi centre de santé ko aracinaje kubera ntahazi ngomba kujayo. Rero ko ngomba kujayo ncaza nkahitamo ngaha kuri direction. Cambanza nze ngaha mitemo ngaha kuri direction. Kimaze guhitamo kuri direction murabona jewe ahantu ndi banyeka yuko mu kuhagenda bivanye naho ndi nza kuhagenda iminota 40 kubera ndiko ngenda n'amaguru. Ingibi guys kubera ndiko ngenda n'amaguru urahitamo amaguru cogana n'iyi modoka ugiye uku zagenda iminota 40 ugiye n'iyi modoka kuvuga mu minota 5 nzoba nashitseyo. Rero kubera ndiko ngenda n'amaguru ni ngaha nyene ngomeza ngaha nyene. Rero kubera ngira ntangore kugenda canza nkemeza ngaha kuri start kubera ngira ntangure kujayo guys. Ngira ntangure kujayo kubera kuko bahanyeretse cafyo ngaha kuri start. Head northeast. Okay murabona yuko bako barambwira yuko tugira dutangure kugenda. Rero yuko dutanguye kugenda
ku bitaro. Okay, icyo cyukora cyo kwiyegereza ukaza ukazuminga, kuko nk'ubu urabona ariko nkaho urabona hariho naho nza gukata amakorosi ibiki mpaka ngiye gushika ino ku bitaro. Makino ku bitaro kuri centre de santé ndibaza murabona guys. Rero reka dutangure kugenda ko twaturinde dutangure rero muzuraraba, kuko iyo ugiye hatariho akanigo kakwerekana, ugiye hatariho barabikwereka yuko wagiye hatariho. Okay, nkuko bibona reka dutangure kugenda rero. Baza muraraba ndibaza murabona ko yatanguye kugenda, muze muraraba kakana kaniho kaza karakora koriyanta gakora ikiteruje. Okay, ndibaza guys maza murabona ko karagenda uko gumugenda niho mukaduza, uko gumugenda kurabona aho maze guca yuko kaca kaza karagira. Ubona burungu gasura gusa nubwo ngara kataraje citandukanye burungu bwo ngaha n'ubu kakanga kamaze guca. Ubona ko aho maze guca yuko habaca atasubira kumena nko hari hameze kubujana ndiko ndagenda. Katugende murabona ko ndi mwibarabara ndiko ndagenda. Urabona yuko kugira shikire iri barabara R13 banyereka ko sikaje metero 100, kandi urabona ko banyereka yuko nza gukata nduga kugira shikire iryo barabara R13. Ubona ko baziguma banyereka ko hasigaye metero 110, ni kuvuga uko ugenda niko batera bazigabanya. Ndaza murabona guys ko mbadanije ngenda nakungumye ngenda nko kwasigaye imetero 90 kugira shikira kuri barabara R13, ko ambwira ko nza gutera nduga. Ona nko kuyiko nko nzira namaze kuyita. Abana yuko nko ko ngiyi ino urabona ko namaze kuzimira. Reka tugaruke mu barabara urabona ko namaze kuzimira, amaze ko namaze kuzimira uko maze gucino hano hatari no burungu baba bamaze kuzimira. Utekereza ko mujana no burungu baguma bugenda bukata gushikana ino hose. Kadusubira inyuma tugaruke mu barabara tugume tubandanye. Ndibaza murabona guys ikora kantu k'ingenzi, kuko izogumugenda wose mpaka ushitse hahantu hawe kuri vya bitaro. Nkibona kari ikorosi ntegeza kurikata mpaka kugira uzoshike kuri ahantu hawe wifuza guys. Nibaza agatire kabaryoheye mwandanye mukora subscribe kugira muze madushya kandi turagira integeza kuza turabarode bituma tubwenge guys. Murakoze.